Mu makuru turonka ava mu gisirikare na cane cane mu biro bikuru vya gisirikare hari amakuru atwemeza yuko hari umugambi ugayitse, umugambi mubi utegurwa n'ubutegetsi w'ugugandagura umukuru umugambwe nyakubahwa Honorable Agathon Rwasa. Amakuru yatumenyesha yuko ico gikorwa kigayitse cahawe umusirikare yitwa Lieutenant Colonel Basogomba Egide batazira Love. Kuri wa gatandatu akaba yakoranije bamwe mu biyongoye mu mugambwe SNL abamenyesha ico gikorwa ukundi giteguwe, mbere akavuga yuko afise n'igisirikare n'abagwanya amaze gushira hariya muri Kongo. Nabo nyene muri abo bagiye muri yo nama kuko amakuru nyene tuyaronka naho aravuga yuko abafise nabo nyene abo bafasha bari hariya muri Kongo. Mu vyo basiguriye rero harimwo yuko uwo mugambi wateguwe n'abantu bakomakomeye mu bategetsi b'u Burundi, bo bakaba ari ugushira mu ngiro ivyo bategetswe nabo bategetsi baserukira igihugu. Twibukanye kandi yuko uyo Basogomba Egide alias Love na Sekahoruri Renova bigeze kuvugwa mwaka uyu mu ntango zawo ko bagiye muri Kongo muri ivyo nyene vyo gukora imigwi y'abagwanyi. Tugabishe rero mukuru w'igihugu iryo bara rikaramuka riguye be nabo bafashanya babage bifasha. Dusabe abanywanyi eka n'abarundi bose ntibashige ivutu baguma bafatanye mu nda.